imbere man imbere The monster! Watembera mu bihugu byinshi cyane ndetse bibamo abarundi mbega ishusho y'u Burundi wabibonye gute mu bindi bihugu bitandukanye na cyane watembereye Ino naho nyene ane kuri beach iyi tubanza kuyibona kwa tubanza kuyibona Bararandem mon votre petit oy bokuraji mbere man imbere The monster! honyora ngaha mama
Niko ndakora akazi mutangane kuri video n'ibyo. yo gukorera igiteramo hanze yari yifashe gute? Ubwa mbere nkorera igiteramo hanze umbajije experience ubwa mbere ngira ni incuro zishika nk'ijana. Urumva naronse amahirwe yo kuzandajayo kuvuga yuko mbizi kurusha abandi bantu mugabo nuko bivana n'ibikorwa nabona nakoze hama abantu bakavyakira neza kandi n'abandi ntibacike intege ahubwo bagume bakora bagira inzigo canke iki ahubwo bagira inzigo iri positive avuga ati pourquoi ujyanye kendari nibakore hama bakoze bazobona matoke mu Kiswahili. Umaze igihe kingana gute? Depuis décembre. Turi ngaho nyene kwanza Kongsistan umaze gukora ibiteramo byinshi hanze ariko uravye wari mu matongo atandukanye niki kintu wibaza kwitonne itandukanye n'izindi wari umaze gukora mu buzima bwawe bwose muri aya matongo yego wari uri mu no à chaque fois urabona à chaque fois iyo ufise ibintu bishasha uhinduka mushasha nawe nyene urumva kandi uronka n'abafana bashasha urumva nkuko par exemple nkuko na performinga za 2009 za 2010 c'est pas pareil nkuko tu vois donc nuko haba hari ibintu bishasha so urumuririmvi rumusani urabika kantu kiwawe gashasha kugira uzorugoma wongereza abafana wongereza kanovera. Twarabonye amafoto muri kumwe na Bruce Melodie wo mu gihugu cy'u Rwanda Big Forest benshi baravuga bati hari igikorwa kiriko kiraza hari n'amakuru menshi akora avuga ko mu iki giteramo naho tutarashikira ibikorwa vyavyo ngira tso kubivugira hariya Bruce Melodie mushaka kumuzana Bujumbura ayo makuru bariyo hajya kujudging ikintu kitaraba ni fo urumva yashaka kuba yari foto kuko subwa mbere sindu wa muntu kuza ndavuga ngo Brist ngo turazinanye canke iki mugabo dusanze tuzinanye ataraba no mu stare wa danger ni washaka mugabo twe dukora ibintu kimya so twahuriye hariya nk'umugenzi nk'iki aravuga ati ebana ifise ko mugana ari hano yoza tugasangira agacupa nibo urumva twa twicaye nk'abaririmbyi nyene nk'abagenzi nyene hama nimba hari ikintu naco muzocumva wabani wengira ni wengi turatari ngaho nyene akabazo gasigaye kugira ngo ibindi ndabibaze ejo ari tariki ya 21 kwezi kwa ruhenshi Burundi n'isi yose burahimbaza munsi muza makungu wari umuziki uri umuntu afise imyaka irenga 20 muri no muziki wo kubaza utanga igicapo cy'uno muziki wo Burundi ukitanga gute igicapo ni je ndinga nturindire kurondera handi ni jewe deje ndi gicapo so n'abandi barabire kuri jewe wakoze ama concert menshi cyane ndetse hariho n'izindi concert zari zamaze kuba officiel bavuga ko zizoba ariko muri ico gihe ntizabaye hariho n'indi concert bita Kigali yari kubera muri Angleterre ntiyabaye mbega habuze iki niyahe ingorane habaye kugira izo concert nibaza yuko narabivuze sishobora kandi kubisubiramwo utaravyumva nagende kuri Facebook yanje canke iki azomenya impamvu so na mpamvu yo kubishuramo ngaho watembera mu bihugu byinshi cyane ndetse bibamo abarundi mbega ishusho y'u Burundi wabibonye gute mu bindi bihugu bitandukanye na cyane watembereye ishusho y'u Burundi imeze neza itari kubimeze neza nari kuba njayo imeze neza cyane so abantu abaririmbyi ntibadebukigwe nkuko nabivuze kare nibakore ama bazobona akarusho bamaze gukora kuko ntushobora gukora uno munsi ngo uno munsi cugira umusitari watari no nuko twabikoreye kandi nabo nyene urumva hajya buke bushikana usira bakumugeze Big Fizzo yatari mu gihugu cy'u Burundi umenga ari mu gihugu cy'u Burundi bivanye na bimwe agenda rapostinga tubona umenga ari hanze ariko abari mu gihugu cy'u Burundi nijya banga ukoresha na cyane ko ubandanye uvugwa na cyane mu gihe utari mu gihugu cy'u Burundi cy'amavuko subiramo yo question wavuze iyo utari mu gihugu cy'u Burundi uravugwa cyane iyo wasohotse ukaja mu kindi gihugu uravugwa cyane nk'ukibarizwamo nijya banga ukoresha baba bankumbuye tout simplement nta kindi baba bankumbuye kandi na absence yanje baba bayumva so sinovuga yuko ngo nubuhinga canke iki nuko nakaresije nihaye iryo zina iyo umuntu yisugikundira urumva absence y'umuntu barayumva barayibona kandi ari hanze baguma nyene bamusolicita bambye ati garuka turagukumbuye so nta buhinga bunini nta base sinzi ko urabona nta ma base je nkora je nshira ku ifoto ikaba ya trendize deja finito bimwe mu byatumye ugaruka mu gihugu cyawe cy'amavuko nibihe nuko ndo Murundi mama nagindi
nuko ndi umurundi ntegeza kugaruka na Yesu azogaruka Yesu ni hapa ari wavuze ngo burya Fizzo no mu diaspora naho muvyikawusha umuntu ashaka kuba mu diaspora mugabo ufise ahantu wavuye urumva ufise amamuko yawe nabaji bose bari hariya bafise amamuko yawe so sinogenda hariya nishime ngo ndi mu diaspora oya ubwa mbere ndi gihugu ciwanje igihugu c'amavukiro Fizzo kuguma ngaha canke ahejeje gahunda afise arasubira inyuma je ndi hose je ndi passepartout kuko ndi umunyafrika ndagenda aho nshaka aho numva ko nshaka kujayo nojayo mugabo kimwe gusa nukumenya aho umuntu ava nta kindi kuko utazi yuri kurava utazi yo wavuye nishobora kumenya yuri kuraje urumva so niyo mpamvu tuguma tugaruka hano kuko ni igihugu cadukujije ni igihugu catureze ni igihugu twese cha urumva n'agaciro uje kwitwa umurundi n'agaciro kuri jewe so tuzogwanura Burundi tubicishije mu muziki fara tuzobuteza imbere dubicishije mu muziki kuko nta wundi azoza kuduteza imbere atari twebwe nyene yego ukiri ngaho nyene Big Farious uravye urafise turamariza Triple F yamaze kuza kugushigikira uravye Big Farious Triple F yamaze kugushigikira Triple F yamaze kuza kugushigikira uravye urabona ko ari abantu bagukunda bimwe vyimva mutima sibisoromano cyangwa vyomekerana tukiri ngaho nyene nike kintu Farious akora kwira abandanya yaronga gikundiro gisumba ico yatanguye afise yuko nitwa gikundiro finito kuna muda kiasi gani upo Burundi? Toka Disemba. Yeah. So far ulifanya tamasha ngapi huko? Nimefanya tamasha kama 4 hivi. Kama 4. Yeah. Mapokezi na bado ninarudi tena huko. Mapokezi yalikuwaje? Mapokezi kama umeona kwenye video sio mambo ya kuzungumzia tu ya bla bla bla. Video zenyewe zinaongea. So kwa kweli mapokezi yalikuwa fresh na saizi kuna japokuwa nimekuja kwa niaba ya ya festival so naweza nikarudi tena. Ukijaribu kufanya vipimo vya mapokezi ya show zile unauona wapi muziki wa Burundi na jina la Big Fizzo? Uko poa, muziki wa Burundi uko poa sababu unajua unapofanya tamasha nje alafu watu wanakuja kibao inaonekana kwamba wewe unafanya kazi vizuri. Alafu vile vile bendera ya nchi inapeperushwa. So kwa hiyo miaka inavyokwenda mimi naona kwamba mashabiki wanazidi kuwa wengi na wanakubali kile kitu ambacho ninachokifanya. Mashabiki zako walikuwa na maswali mengi kutokana na picha ambazo walikuwa wakiziona kwenye mitandao ya kijamii ukiwa na mastaa mbalimbali, wanajiuliza je, zitakuwa ni collaboration ambazo unaziandaa? Zile ni picha tu. Ni picha kama mshikaji wangu, unajua unaweza kukutana na mshikaji wako mnakaa mmekutana na mamtoni alafu mnakaa mnapiga 1 2 3. Yeah, labda kama kuna kitu kinaweza kutokea lakini ile ilikuwa ni picha tu na watu wasizungumzie mambo mengi sana lakini ni picha tu. Asante sana Fizzo. Asante pia kaka. Thank you.
Patroniaje. What's up? Video se for. Eu